banyakubahwa mwese mu cubahiro ciwe. Igihe twahoramwo cari ico kwitunganya neza, none ubu tugira tuvumbuke. Abari bicaye ntibamenye ko ubu ari igihe co kuva hasi. Ntihagire uwigira umukambwe mu mabanga y'igihugu, kuko twese dutanguye intambwe nshasha. Abenegihugu mwebwe abashikiranganji cane cane mwe ndabibwira, abenegihugu babarindiranye igishika, bobo bamaze iminsi bitunganya ku bikorwa, ubu bari barindiriye intwazangabo ziza kubaremesha mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Kirazira rero ko baba ingabo zitagira umutware, kuko bohava baba impehesa. Abatuboneye izuba nibo bayamaze bati intware zisezerana mu masesa. Dushaka umwe wese ave muri kino kibanza azirikanye neza amabanga murindiriye, gutyo ayabangira ingata. Ico abagize leta bo kwitwararika imbere ya vyose nuko naho umugambwe twaserukiye ari wo watahukanye intsinzi, hatsinze abarundi bose, kuko hatoye abarundi ntihatoye imigambwe. Jewe natorewe kuba se barundi, nzokorera abarundi kurya umusuku akorera shebuja, kandi n'abanyamahanga baba mu Burundi nibahumure sinzobibagira. Abagize leta rero muzirikane ko umutwaro tuwusangiye, muzotunganirize bose, ababatoye n'abatabatoye. Mumenye namwe ko mutaje gukorera imigambwe, ubwoko, intara canke amadini mukomokako, muje nyabuna gukorera abarundi. Kukaba nkako ntitwabagomwe kubera iyo mukomoka, twabashimye kubera ubuhizi. Ubwo nabwo ntibwegukira imigambwe, ubwoko, intara canke amadini. Vyongeye ibisata mujejwe bikenewe n'abarundi bose, mbere n'abanyamahanga mu butandukane bwabo. Murababera abavyeyi, mubatunganirize ataco musavye, kuko nibo mukesha impembo n'ingero. Duhiriwe duhishije, ntituje kumena umushiki, tuje kubandanya ikivi catanguwe n'abadutanguriye imbere, kandi tuje guheka abisimbiza, kuko abarundi n'abakozi iyo barose ubakoresha. Uno munsi ihiganwa riratanguye, abashikiranganji mutanguye munganya amanota, ariko ejo umwe wese azoba afise amanota yiwe. Nimukenyereze igume, urugamba rushasha ruratanguye, mwerekane ko mwatowe mu bandi benshi mubikwiye. Mumenye ko mwinjiye mu mageragezwa, kuko abarundi barafashe nka nkama imigambi nabemereye, kandi dutegerezwa kuyishitsa. Turi kumwe twese n'Imana birashoboka. Mumenye kandi ko hariho abandi munganye ubuhizi barindiriye kubasubirira nimwahuba, kuko murazi ko icanyosha Uburundi ari amatati yo gupfa ivyicaro. Nimwicara rero mumenye ko hariho abahagurutse batanguye igikorwa cyo kubasuzuma. Murigenga mu vy'igihugu kibajeje, yamara ukwigenga nikubuza ukwigengesera. Ariko ndabaremesheje, ntimugire ubwoba, gumye umutima, mumenye gusa ico abenegihugu bakeneye, mugikore, hanyuma aho kubanegura babahayagize. Abarundi twinjiye mu gihe cyo gufungura dukoze, twinjiye mu gihe cyo gukora akazi, umwe wese akora icyo ashoboye, igikuru nuko aronka umwimbu. Nitwaba kare twaronka ivyimeza amana kumwe abanyisirayeli bari bameze, tumenye ko tujabutse Yorodani rero, aho batasubiriye kugaburirwa amana. Duhiriwe duhishije, dusukiwe mu coze, dutanguranye n'umwaka w'ibikorwa mu Burundi, kuko amahera azokora mu mwaka ntawari bw'abakureko n'imeya. Umwaka utangura igenekerezo rya mbere mu Kakara. Twifuza ko twohimbaza iminsi mikuru irangiza umwaka w'ibihumbi 2020 n'itangura umwaka w'ibihumbi 2021
abarundi babona ko hari cyahindutse mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Ivyo kugira ngo bishoboke ntimurindire iminsi 5 canke 10 imbere yo gutangura. Ni mwihe ihangiro ryo guhindura ibintu ko bukeye uko bwije, kandi ibintu nkoramutima ku muntu wese aba mu Burundi ndetse n'abari mu makungu. Banyakubahwa mwese, batumire bahire, barundi kazi bakunzi b'u Burundi. Uburundi bwinjiye mu ntambwe nshasha y'ibikorwa. Mwibuke ko mwantumye ico ndabakorera, ariko mutantumye ishusho y'abantu. Ndazi ko hari abavuga ngo burya ni utuzaniye, kuko bipfuza ko nabo bohaja. Nabazaniye abava mu ntara zitandukanye, ubwoko bwose, ubuhinga bwose, ndetse n'abava mu migambwe itandukanye n'amashirahamwe aharanira iterambere ry'abenegihugu. Abo mubona nibo nabonye twakorana neza kuri rwa rugamba twumvikana. Ntimubangayire rero mutarababonera ku bikorwa ngo mubiyumvire ivyo bagona. Murakurikiranya abuna ya mpanuro ya Rwagasore ngo muzoturabira ku vyo dukora, nimwanezerwa bizoduhimbara. Imana yaraduhaye vyinshi ntitwabimenya ngo tubihingure, ahandi ho ntituba turira ngo ubukene. Hari ikintu cyambabaje mu buzima, nuhugira isi tunze ukagira urwaruka rudakerukiye ibikorwa n'abatama badashobora gucira umugani bibondo bavuga bati nkiritera nkarise. Nico gituma tumaze kubona itunga Imana yaduhaye ari yosi, tugiye kuyigira umutahe mu iterambere. Dukeneye rero urwaruka rukerebukiye ibikorwa n'abatama bafise akaneza ku mutima, kugira ngo turonke aho tuvoma umugani. Erega abatama boramba bofuma batubwira ico banegura kahise kabo, natwe urunganwe rw'ubu tukakazibukira. Hari ibikorwa bitandatu vyihuta twashaka gusaba ko vyoca vyihwabirwa kuva tuvuye muri iyi ngoro. Ivyo navyo vyerekeye intwari ibereye, amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi, ugwaruka, kubungabunga abakukuruke bakoreye igihugu, hamwe no gutorera umuti ikibazo c'abateshejwe izabo mu gihe twari tukiri mu magume. Ubwa mbere intwari ibereye. Ikintu nabonye abarundi nka bose bashinze ijisho ni inyonyezwa n'isesagurwa ry'itunga rusangi hamwe n'igiturire, impande y'akarenganyo kava ku itangwa ry'igiturire, kuba akarenganyo gahagaze ku bwoko mbona karagwanijwe bikwiye. Inyonyezwa n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu, gutanga kwaka no kurya ibiturire bitegerezwa kuba umuziro. Ico gikorwa rero ni iki wanje, kuko nta bushikiranganje bujejwe kurwanya igiturire twashizeho. Savye abarundi mwese mufate umugongo, kuko ni urugamba rukomeye cyane. Shaka yuko twese turugira rwacu, mwese mumfashe turwanye amahera aja mu kigega ca leta yose abe amahera abera kirumara abenegihugu. Dufashanije na mwebwe benegihugu, tuzibira ibihengeri vyose n'iminyuro y'ibinywabi inyuramwo canke inyururizwamwo itunga rusange. Amahera yose yinjira mu kigega ca leta nakore mu iterambere ry'abenegihugu. Erega niho mwese muzogira ingoga zo gutanga amatagisi n'amakori, kuko muzoba mubona akamaro kayo. Nico gituma savye rero abarundi twese tuje kuri urwo rugamba atanumwe avuyemwo, kandi turi kumwe twese birashoboka tuzoronesha. Kubera twabonye ko abatari bake batinya kudoma ku rutoki indongozi zihemukira abenegihugu, ubu bwa vuba tugiye gushira ku migwa mikuru y'amakomine agasanduku bazoshiramwo ivyifuzo n'ibirego mwibanga, rizohora ryugururwa n'intumwa jewe nitumiye gusa.
ibyo ndabigize kugira ngo abandi ntibahave barereka babareze. Nsavye ko uzobona ikitagenda neza yokitumenyesha, hanyuma tuze tukigire ko itohoza kugira ngo ntihagire abazobesha canke bagereke ko inkoni ishushe abandi. Ibisata vy'imonogoje mu kurya ibiturire no kunyonyeza itunga rusangi biramaze kumenyekana, hasigaye ko umushibuka ushingwa mu minyuro bacamwo, kandi si kera. Ndizeye ko ababikora batari impongo kuko niyipfa yaburiwe. Ico kibazo tugiye gushimikirako nzogihagararira, nico gituma nsavye ko kuva mu makomine gushika muri leta ko mwese mumfasha urwo rugamba. Ikindi twifuza nuko atawosubira guhembwa aterekanye ico yakoze. Erega ituma umukozi ahembwa ukwezi guheze nuko ahembwa mu mwimbu yimbuye. Kuva umukozi wese ahembwa na leta ategereza kwerekana neza ico yakoze n'umwimbu yakuyemwo. Ari ngumba mu vyo akora naho hariho abanyamugisha azoheza bakaza kumukorera nawe ari mu bandi bene gihugu. Aha muca mwumva ko abishinga kuganirira ku matelefone canke bamwe batoroka ibiro bagiye gufatirwa ingingo. Kuva ubu nitwaba dushaka gutera imbere nitwige gukora ibikorwa aho gukora amasaha. Tugira kandi duhagurukire igisata c'ubutungane duhereye ku muzi nk'uko nabisezeranye. Mu bushikiranganje bujejwe ubutungane haje umuhinga yabimenyereye azi aho akarenganyo mu butungane gaturuka, kuko yahora ari umushingwamanza. Nizere ko mumweretse aho akarenganyo kava azohazibira bidatevye. Ubwa kabiri ku bijanye n'amagara y'abantu, murazi mwese ko ufise ikigega c'amagara ntaburi ikigega c'amasaka, nayo amagara aruta amajana n'amazi aseseka ntibayobora. Guhera ejo jewe ndiyemeje ko ikiza karanda ca corona ari umwasi rutura w'abarundi, kuko ndabona ko bose imitima iri mu mutwe kubera ico kiza. Turiyemeje rero kugwana n'uwo mwasi. Ubu nyene turatanguje isekeza ryo kurandurana n'imizi ico kiza mu Burundi, ico twise ndakira sinandura kandi sinanduza. Turasavye rero Murundi wese canke umunyamahanga wese ari mu Burundi guhaguruka, kuko akatavuga ntigahenda akavuga. Ubwa mbere mu kurwanya ico kiza, umwe wese afata ingingo imwerekeye abona ko yotuma atandura canke ngo yanduze uwundi. Bisaba umwitwarariko w'umwanya ku mwanya. Ntawe uguhimiriza, ihimirize wewe nyene. Ukurikiza amategeko yose ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugira bumanike mu bibanza vyose bihuriramwo abantu, mbere no muhiri wawe ushake uyamanike kugira ngo abahaba ntibibagire. Kuvyerekeye leta, kugira ngo dukomeze isuku, igiciro c'isabuni kigiye kumanuka ku bice 50% kugira ngo umwene gihugu yoroherwe mu kuyironka. Abazikora bazihingura ntibagire ubwoba, kuko ico kindi gice ni leta izokiriha. Ariko rero mwumve neza, uwuzofatwa ashoye hanze isabuni yaguze mu Burundi ku giciro gitoya azofatwa nk'uko ariko akingira ikibaba coronavirus, hanyuma afatirwa ingingo ruhasha. Mu bisagara vy'imirwa mikuru y'intara, leta igiye kugabanya igiciro c'amazi gushika tubonye ko ico kiza kitakibonekeza mu Burundi. Muri iyo ntumbero nyene, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugiye gushwara ahantu hose hibonekeje ico kiza, kugira ngo bapima bene gihugu bose atanumwe avuyemwo, kugira abagwaye bigizwe inyuma kugira ntibanduza abandi kandi bafashwe batarasinzikara. Ikiza corona gipimwa ku buntu, hanyuma
abaganga bakabafasha ku buntu. Ntitwumva ingene wabonye ibimenyetso atoca yihuta kuja kwa muganga kugira ntiyanduze abantu. Dusavye rero umuntu wese yumvise ko ibimenyetso vy'iyo ngwara kwihutira kwipimisha kugira ngo atabarwe. Ivyo tubivuze ko twabonye ko hari abatinya kwipimisha kandi bapimwa bakongera bakavurwa ku buntu. Uzokwanga kuja kwipimisha nawe bizoba bisigura ko ariko yifatanya n'ico kiza mu kwanduza abantu. Murumva ko atahazoba ataniye n'umurozi. Umurozi nawe afatirwa ibihano biboneka. Mu ntara zose z'Uburundi hagiye gushingwa umugwi wo gupima umugera wa corona, duce dukora isekeza ryo gupima abenegihugu bose aho hose twiketse ko umugera woba wahinjiye. Nkako umwasi umuhiga aho inyegeje naho yiketswe hose. Twahora tuzi ko inyabune ari yo gucungera umutekano. Mumenye ko na coronavirus ari umwasi ariko araduhungabanya. Inyabune rero muve hasi tugwanye ico kiza. Abajejwe amagara y'abantu, abajejwe intwaro, indongozi mu madini n'amashengero, ibimenyesha makuru, tubasavye guhimiriza bivuye inyuma kugira ingingo zafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu zobahirizwe. Twese tuzirikane ko coronavirus ari kiza karanda candukira cyane kandi cica mu gihe umuntu yiyanjanjwe ko canke akagifata minenero. Tugire rero urunani rwo kugwanya ikiza karanda corona. Turi kumwe twese birashoboka. Ubwa gatatu, uburimwe n'ubworozi. Dufise ihangiro yuko umunwa wose uronka ivyo ufungura, umufuko wose nawo ukaronka amafaranga. Inzira irashe yo gushitsa iryo hangiro si yindi, no gukura amaboko mu mpuzu nkako ubutarima ntamira kandi ubushaka umubira abirakuye. Tugiye gusanga abakozi ku kivi tubigisha ubuhinga bwo kurima no korora. Abarundi benshi bamenyereye kurima no kwimbura kabiri mu mwaka. Tugiye kubigisha ubuhinga bwo kuvomera no kwimbura gatatu n'akarenga mu mwaka. Kandi dutanguye ubunyene mwirima ry'umwonga no turima two muhira. Duhamagariye umurundi wese kugira uruhara mu iterambere mu kugwiza umwimbu. Twijukire amashirahamwe n'amakoperative maze turonke umwimbu n'umusesekara mu ngo z'abarundi hasubire kuboneka ibitiba n'ibigega nka kera. Ubunebwe tubugira umuziro na karengo imburakimazi ntinahazwa kandi ngo uwuhana inzara arayirimira. Ubwa mbere mu ntumbero yo gutera intege abarimyi muri iri ci twiyemeje ko aho tuzosanga bene gihugu bagiye hamwe mu kibiri amakoperative mu kurima mu mwonga ko tuzoca tubarosa intabire n'imbuto zirobanuye bakeneye ku buntu. Ubwa kabiri, muri ako gatasi twimirije dushaka ko amatongo yose ya leta arimwa, mbere habe imirima n'amayororero y'iratiro mu ntara zose zigize igihugu. Abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara basabwe kuva mu biro basange abenegihugu ku kivi nabo baba akarorero mu burimyi n'ubworozi. Uwo bizonanira nawe azoba yerekanye ko ataco yahora amariye abenegihugu yari kaje kurya gusa. Uwo nawe nta kindi kizoba gisigaye atari ukuja kumwigisha. Ubwa kane, ibirabugwaruka. Mu ngingo zihuta leta igiye gufata, ugwaruka ntirusigara inyuma, kanatsinda nirwo rufise ingoga nyinshi zo kuvuduka kugira ngo dushikire iterambere bidatevye. Jewe rero niyemeje kubashingura kubafasha gukura ikirenge hasi, cane cane bamwe bafise impapuro z'umutsindo ariko batararonka ico bakora. Abo nibo cane cane shaka ko bazoba intwazangabo zirongora abandi mu rugamba rwo kugwanya ubukene ku rwego rw'intara. Nibo twifuza ko bazorongora mu bikorwa abatarose amahirwe yo kuja kw'ishuri. Muri iyo ntumbero leta ijizanye umutahe namwe muzana amaboko. Aho bukera tugira dushware mu makomine yose agize Uburundi tuje kwegeranya ubwo gwaruka mu kibiri batwereka imigambi bafise bashaka gukora. Leta yiyemeje guca ibaha uburyo bukwiye bwo gukora uwo mugambi kandi ndetse itore n'abahinga muri bo bazobakoresha bahembwa na leta nyene kugira ngo ntibahombe.
uwo mutahe tubazane twamenyeshe ko ari umutahe w'ibikorwa tuje gukora, dukeneye abakozi bakora, kandi ni umutahe utazosubizwa, tuzokontorora gusa ingene uri kurakora. Ibyo tubigize kuko twasanze ko ico cyose wokorera umwene gihugu mutari kumwe ataco kimara, kuko nta ukibungabunga. Aho tuzosanga batoye korora, tuzobafasha korora. Aho tuzosanga batoye wundi mugambi, tuzobafasha. Dusavye rero ko ubunye ngo gwaruka twosanga rutonze dushikire gutunganya ikivi gusa. Ubwa gatanu, kubungabunga abakukuruke. Nkuko nabibemereye, dutegerezwa gusesekaza kaneza ku mutima w'abatama n'abatamakazi. Nico gituma abo batama tubabungabunga kugira ngo batubwire aho bahuvye muri kahise, kugira ngo natwe twazibukire. Muri iyo ntumbero, kuva ku igenekerezo rya mbere mu Kakaro uwo mwaka nyene, vuga ejo aho bukera, leta izotangura kurihira abakukuruke b'abanywanyi b'ishirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba leta vya bice 20% bahora bariha, kugira ngo bace bavugwa ku buntu. Ubushikiranganji bubijejwe bugiye kandi gutangura guharura amahera umukozi wa leta yiziganiriza muri vya bigega bijejwe, kugira ngo dushobore gutunganiriza abazokukuruka mu bihe biri imbere, ntibasubire gutaha basamira isazi ku menyo kandi bari barihaye. Ubwa gatandatu, gutsimbataza amahoro no gusubiza hamwe. Mu maguru masha tugiye kuganira n'abatesheje izabo igihe twari mu magume, twiga ingene nabo bobaho nk'abandi bene gihugu. Tudegereza gutora inyishu ibereye ibakura mu kuceyi cyo kwitwa watesheje ugwiwe, kandi turi mu mahoro. Iyi semo nshasha rutanguye mu kivi cyo kubaka igihugu cacu, twipfuza kuyitangurana n'abarundi bose atantumwe avuyemo, kuko ntawe dushaka gukebera ikivi. Nico gituma dushimira abarundi bahungiye hanze baguma bigarukira mu gihugu cyabibarutse, tukongera tugatera intege n'abagitinya gutahuka. Turazi ko hari abatinya gutaha kubera ubwoba bw'ivyo bagiye bakoze, cyane kubera bari bacuditse n'abakoreye amarorerwa abarundi. Yamara nabo twipfuza ko botaha, kuko igito gitahirwa iwabo. Turabahaye ikaze bose mu gihugu cyabo, na kare umwana arabisha mu ngobyi umuvyeyi akayimuhekamwe, ariko iyo abikoze akuze bakabanza kumwihaniza kugira ngo ntazosubire. Bene icyubahiro mwese barundi kazi, mu gusozera twashaka kwibutsa aba bashikiranganji ko atari abageni barindira umugirwa wo gushinga amashiga no guhabwa inkono. Bashikiranganji, musohotse ingoro muce muja ku kivi. Banyoko bukwe aribo bene gihugu babarindiranye igishika. Mwibuke ko ikivi ari cakare, kandi ko ubuja gusha butagata. Ntimuze mwibuke kwipfuka bukeye canke gutora ingegene imisure yagutse. Imisi yose mwibuke gukubitiza akajisho ku mugambi w'igihugu jejwe iterambere no ku migambi twashikirije abarundi, umwe wese kubimwerekeye. Noneho tuzoba turi kumwe ku rugamba, ntawe tuzotana ikivi. Ntimugire ubwoba, murapfa kungamburukira gusa, mwongere mukore icabene igihugu bashaka. Dusavye abarundi bose gushigikira iyi leta nshasha. Nk'uko nabivuze, si leta ije gukora nk'izindi zatanguye, ni leta ije yitwa leta nkozi, leta mvyeyi. Ni leta ije ifise ishaka ryo kubaja imbere, ibabera urumuri rutazimiza mu kuremesha ibikorwa vy'iterambere. Tuje hamwe rero, tugire urunani rw'intamenwa, tuze turaja inama kuvyokiza Uburundi n'abarundi, tuyaga dukora tuyaga, turi kumwe n'Imana izodushoboza, dusenga dukora dusenga. Si ivyo noneho mucigishwa, turi kumwe twese twarabonye ko byose bishoboka. Imana yazigamye Burundi,
nihezagire Uburundi n'indongozi zabwo, nibahezagire mwese, murakoze.